Mishu abona umenga Fizo na Sadbi umuziki barawukweze gutya wapi bariko bakoresha ingufu zabo media zo mu Burundi no munsi zishira imbere profit ntidishira imbere tara y'umuntu aho hambere twe twamubwiza abantu baje kwa Liza batana amaguru afyikana mbiri zatotse ngaha babaririmbye sivyo usanga baririmbye ari abantu bama kumarigara guverinoma ntiyabatahura ariko n'umunsi nyakubahwa aravuga bifes n'ibintu biryoshe man antuka hari indi ntambwe tugezeko kurusha iya hahora Fizo baloriro umenga kwera bazanye style nshasha abarundi vyaragoye ko bayakira sinzi kubibona waciye umenga nabavayo bana kera biyambara ibibona nk'ivyabaneri ego urabibona je boro tuboro mu mutwe wamenga biragoye gutahura kare bacancu bambara amashati sivyo none rero harabaye gashite gato ariko mu nyuma narako bivyukiranije barafata baruriro barafashe za Tanzania za Rwanda rego Rwanda kera ngwatuvugana kubera iki nk'ubu umwana yitwa Kerina nk'akarorero sivyo ariko ndabona avibra ku rugero runini kandi promo ndiko mbona azihaye yandimwe yitwa gute yitwa cinema wayiravye none indirimbo imeze neza wayiravye reka genda kwereka indirimbo hanze mani reka ndakwerekere nico re nagira ngaruka ngire ngaruke uriko urumva niko ndakubwira ntibaho umwanya urungamye rushasha uti gute naba nkuno munsi show botegura show ngaha Kerina ntiwomumva abakobwa bitwa bamonya frere bariko barakora ntiwobo nujya mukobwa ndamukunda uriko urumva reka ndakwereka nk'akarorero umuntu arashizemo investissement y'ama miliyoni mu muziki ariko ikintu aganyije ni video ni clip mini clip gusira iri hanze nta kindi kintu yungutse yasohoye amahera none ivyo bintu ari karunguka ari karahomba Monya frere arafise indirimbo zitari arafise playlist nimba ntiyenze arashaka kuba afite indirimbo zirenga 5 6 7 afite indirimbo zishika kuri 7 Kerina arashaka kuba afite indirimbo zibiri nizo nzi aba bana n'umunsi ubahaye promotion ukavuga ati je ndi umunyamitahe ngenda bashiremwe amahera nkore show kandi umenye yuko ngaha mu Burundi bivana na show uwayiteguye Flash TV, we shine to progress. Hello everybody, hello everywhere you are. Nitizere yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga ino ni Fresh TV 257 nitwa Dikuriyo Leonce the son of God Dr. Walo aka Dikomba nicaranye n'umwe mu basore baguhereza amashusho tubona handi hano namwe yitwa Ireri Tazoyi mu kazi kiwe ka buri munsi no munsi imbere ya kamera hasa neza kweri nakira abahungu kabisa ubona baba babikoze mumeze neza yes amahoro turashimoro kweri bana hari ukuntu mwambaye kabisa abasore b'Ibujumbura barabegwa cyane gose imico yacu mwari muzi yuko Burundi buri mu ari ubwa gatatu muri Afrika mu bihugu bifise abasore beza yego reka mishunari oya urumva ivyo namakuru mashasha ako kantu nako mwari muzi yabaye amakuru mashasha ariko nyimba ari ivyo ariko gerageze no kuraba Sedo na Mishocha bisi bitira barayigira umuntu yidocumenta cyane akantu ko waruzi navyo narindi anyway bariko bakarasa kuco kimwe n'u Rwanda babikonsidera nk'igihugu kimwe ariko abarundi bo barafisa akabirya kiwa muga turabarenze man so umwe yitwa Mishu Black umusore batangiye kumenyera ari buryo bwanje ariko bariko barakora basinze nabo ko bakubona iburyo ku ruhande hari Iva Sedo uwundi ni B3 yaga natangwe mvuga ati mumeze neza kabisa swagaze bari zose so sama rero irikira batwara gute ubushuhi Bujumbura ebana abasore ngo muriko murakora amabara Bujumbura muri no minsi nyene nkuko vyama nyene muri capitale yo uri ahantu hari visibility nyinshi ugira nyene na activity ziba nyinshi sana rero sama y'Ubujumbura turayivibinga nkuko vyama ibisi bishasha niko vyamyeho imyaka yose iheze n'ubu nyene bumva ni ibintu nyene vyama n'ivy'igihe cyose kumbure kwako kantu gakora kuri abantu bita ngo abakuyakuye nibo kumbura izuba rishobora kwaka izuba riramwise naho nkamwe mu mwararipukiye mwose byo baka abantu bose abakampanyari kuko no bayavukiye aho umuvyeyi wibavuka ruguru sivyo basi bose mani hari umuntu sekuru wiwe ari ngaha abo ni bake baraharuye ariko ama origine kuko ugiye kuraba Bujumbura bakubwiye Bujumbura igihe yabaye fonde si mu myaka ya kera sana ni vuba bivuze ko Bujumbura yigeze ko ari shamba gibere hata muntu numwe aririmba kapitali ari Gitega wese rero tubariya bose nabimukira
Ntiduhendane. sangwa butaka waho umunyamuji umuntu amuba bivanye n'ukuntu agenda arifata. Andi basore babiri kwicaranye hano nabo nyene mba mbona ari imvukira ariko zimeze neza cyane kabisa. So nako navuga kuri Sama uravye Bujumbura nkuko yako tuvuga Buja Fred ibirori ni byinshi, Primusic iri hanze. Uriko murabibona gute? Jewe nkanje nyene no bivuga Primusic margama critique yahabaye. Je ku bwanje nabonye ikintu gishasha innovation. Generation barayihaye. Barabaha akaryo nabo baraparticipa twari muri vya bintu bimaze imyaka myinshi ngurumva Primusic ata Fizo ata Sabi wacumengo no kurivaliza abandi bantu babashize hasi bari down mbega tworonka izindi nouvelle tana gute ziri tahanti biyumva nabo ko bafite ikintu boshikiriza ngaha muri community bakabatahura gute badahabwa umwanya ico nico cyambere je no vuga kandi ndagishima sana ariko rero ku rundi ruhande hari abavuga yuko sinzi nimba mwaragiye mukurikirana amatuwa bakoze mu gihugu haravuga yuko ama performance asa nayagoranye ugereranije nayo mu myaka yagiye hera ego erega ndakubwira ikintu kimwe abarundi barayamaze ngo gashitsi ka kera kavumbi ku muriro rero naho wokura gute sumba yayujuje kandi ngo idosira ndibavuga ngo igitugu kirakora ntigisumba izosi mu bisanzwe hari amazina urabyumva wowe ntiwoba umaze imyaka 5 mu muziki unganye public n'umuntu amaze imyaka 20 mama wanje aramuzi hari umwana ashobora kuza mu mwaka umwe akegeranya public agakora n'abafise playlist nk'iyo ujya muri Legend man ariko urumva nje nkaho byiza abo bakaryo ukomishere karabivuga ariko hari amazina to akandi kantu dukwiye gukura kujya ntabwo umuntu wese amaze imyaka mu bintu aca yitwa muri Legend birabana muri Legend ni umuntu yamye ari trend apana undi yaciyagwa oya arabo twibagiye undi yamari gucyaya hari ikintu kimwe je nkunda kuvuga urana muri ino misiki ino muziki irafite ibintu mengo na karima kabase ibiki ivyo ni ibintu rero bikwiye kubaho abantu bakabikuraho ivyo ntivyoshoboka muziki nisha gutera imbere uno munsi iraba nk'akarorero je ngira ndagwa akarorero urani ibihugu duturanye biri hafi yacu Rwanda Tanzania Uganda Kenya hariho innovation ntibisigura ko ataba Legend bakoze neza uno munsi ugiye kuraba nka banamilesi muri Kenya n'aba Legend kandi barakoze ibintu bikomeye kandi baracariho nibashaje ariko uno munsi gute bararekiye gatonyi bararekiye nouvelle tanaziraza banyasisti n'abarishanje baririmbye kera nubwo bagaruka ntaza ashaka gushira hasi bajya abandi bahari ariko twebwe abo twita ngo n'abarishanje bashaka kuza bobo umengo nibo bafise power bategerezwa kuyamana igihe cyose ahubwo bakaza basuze extreme bajya abandi bahasanze ivyo rero nivyo bitegerezwa guhagarara kugira iyi industry yacu itera imbere uno munsi nk'akarorero ugiye kuraba nka Fizo arashaka kubwira nti ndi umuririmbyi wa mbere gushika kuwa 5 abijya n'inzeya ibyo nibaza n'ibintu avugana na track n'inzeya ni kwita kwa ndirimbo mishu nuko ico no ndamwuhira ariko ndaramukosora amenye yuko nabo azi uno munsi bashaka kuba baciye mu minwe yiwe baciye mu minwe ya Farias yes of course yako kandi beshazi abari muzika bifise babiri se bafizo Fizo uno munsi kugira tumumenye yakoresheje background y'undi muntu tubona zijya ndirimbo za kera zabamusomeye bari yazisoye mu nyuma mambo tu ya mambo ni background y'umuntu zarabaye hit mishu izo ni kandi ababigize si wewe nyene na kidumu yarabigize ngo nzokubera nimba ngo ari ukwezi sinibaza ko rero yadushaka kuva yuko yakoze subwa mbere kandi subwa kabiri rero arabiraba neza ariko nyinshi bakidumu arazikoresheje zamunyana zande zijya bari baravi n'abavivi muyomba ibijya byose na kiduma rafite bose ariko rero ikintu gihari kajya nakaranga tugaruka ikintu kimwe gihari dikono munsi no kudatahura umuziki w'u Burundi tuvuze ko wateye imbere tuba turiko turabesha kuko kera ugiye kuraba twari dufite umuziki udapfa umuziki nuno munsi wumviriza ukumva n'umuziki ugifisa karofe ariko no munsi no kubwira nka Fizo nambwira indirimbo zitamu zisindamutahu misu reka tubanze tuareke ni twari bwanashike niko ndavuga ati Sama uravye Primusic niki nuko mwahise muntu akaza cyane niko ndabereka uburyo abantu comment uravye arabavuga ati bimeze neza muganane bavuga ati hari ukuntu aba public itahaguruka cyane nkuko byari bimeze urumva niko kantu ko turavuga cyane je nta nubwo mba ndabyemeza ngo sibyo cange nivyo urumva ariko twari kubibaza tese nkuko wabivuze change yabaye
bagahindura aba artiste bari bamenyerewe bakazana abandi byoba byagize iyihe mpinduka n'ubundi muri public urumva niyo twariko turarabira hamwe ni impinduka ikintu no bivuga ni ibintu bishasha bazanye bashatse guha akajya abandi bantu barabe ko nabo bokora n'ivyo abandi bakoze ariko Petri urundi ruhande ni byiza yuko baha akajyo abandi bana ako kajyo ariko ikintu nasa kinavyanse bajya abana ariko bipima inguvu nabo babona aho bagejeje mu gukora ariko kandi ako kajyo ikindi kintu ntigatangwa saba legend bagatanga hari ikintu wavuze ushaka kwerekana yuko menga akararo nka Fizo niwe yima akajyo abandi izo new generation sinibaza ko ari siwe hari umuntu akora hit ngo aje kwizibira hari umuntu bahiki concert hari umuntu bahikiraka ngo aje kuririmba ahantu Fizo ama media mishu ngora nafise mishu abona umenga Fizo na Sadbi umuziki barawukweze gutya wapi bariko bakoresha inguvu zabo nabo bana nibakoresha inguvu ziwabo nimba iboneka ko bawukweze ibikorwa nivyo byawukweze ntabwo ari sinaba bakoze gushyigikira reka ndabwire mon frère urana media ni ikintu cyambere gikomeye kandi media ni ifyo gupushinga umuririmbyi ikamugeza ahantu runaka media zo mu Burundi no munsi zishira imbere profit ntidishira imbere tara y'umuntu aha mu Burundi muri iki gihugu hari abantu bazi kuririmba sana kandi benshi sana kandi tuvuze abari ivyo abarundi ntituvuga abari ivyo abarundi baraha turazana diaspora turazana bari he bose ushira ibikorwa byose hamwe mishu urazi rero mishu kuri kurava kuri ico kintu reka tugireko munyemere tuvuge kwa kino kintu umuziki uno munsi w'u Burundi uvugwa ko byinshi ariko ndashaka duhagarare kwa kino kintu gikurikira umuziki w'u Burundi umugeranije utufashe uno munsi tukageranya no myaka yeze warateye imbere canke wasubiye inyuma je kubwanze reka duhere ku no musore ari hagati gwara mwamuzibiranije ni muri ko murashaka ko kumva ivyimviro vyiwe je kubwanje ndabona ko warateye imbere sinko mu myaka yahera ubu hariyo duhe factors zifatika zerekana yuko umuziki w'uno munsi wateye imbere ugeranije no mu minsi heza kuko basigara abapeti benshi base bazi kuririmba kandi bazi bakora neza kurusha aba Fizo nivyo n'aba legend muga ku imyaka igenderagana ko bigenda biragabanuka ko we iyo uvuze ko ari abapeti benshi basigaye bazi kuririmba ubugereranije nabande bigeze kuba batazi kuririmba anyere badiwani baje ba Dramati bande ba December bararusha ukuntu ba Fizo baje kubwanje ariko sinzi ko nandi ko babibona ko nanje kuri akunda afisa kantu nongira ko urana nk'akarorero tuvuze ko umuziki wateye imbere uno munsi umuziki gituma wateye imbere bitandukanye na kera kubera uno munsi hari ama platform adandaza umuziki hariho ibintu abantu biransamwo bigapushinga umuziki wabo kure icyambere social media irapromotinga umuntu akagera kure kera washaka gusanga nk'umuririmbi music agenda bagira zijya enregistrer bakaenregistrer indirimbo ni live indirimbo yose igahera hama ikindi kintu rero cyo gupushinga wasanga ari media imwe ihari televiziyo y'igihugu bitandukanye n'uno munsi umuziki w'uno munsi wacu kubera uri kuri social media umuntu ari muri Kenya arashaka kukibona ico kintu umuntu ari muri TV arashaka kukibona ico rero kiri mu cyahaye akaryo abari rero urazi ikintu uri kuravuga jewe ukubye ndiko ndabitahura usa n'uvuga yuko ahubwo ibikoresho cange icyo kwita rezuti mu gifaransa mu girundi sindi bona zumva neza mu bikoresho dukoresha ijambo bikoresho ibikoresho biteza imbere umuziki numva ari byo byateye imbere sinzi uko ireri nawe kino kintu bikora cunga ariko ntabwo uri kuratwereka uburyo umuziki ari wo wateye imbere jere nico nashaka kugaruka karampaye urabizi ama social media zarahari ntuzi zo bita amateise ariho mugabo abaririmbyi cyangwa abatitsi baba bayakoresha gute kugira umuziki wabo utera imbere kuko hari ikintu bavuze tuza kwanaliza tugarukeko nimba kera hari izo ntambamyi zose barogise indimba buryo wavuze nta Facebook yari ngo indirimbo yishira ko ngugirene ariko ugasanga indirimbo ya Kidumu yarakubita power play hamwe n'umunyagihugu ari ahantu biti Kabarore ni kure cyane mu Kayanza usanga iyo ndirimbo ayizi muguno munsi bya bintu byose bihari ugasanga wa muri imbiri kuravuga avumye uno munsi indirimbo yiwe hari nta niyo bazi tuza kuvuga yuko umuziki wateye imbere urazi ikintu rero cyahabaye barisha umuco urana umuco kera umuntu yararimba ikirundi cumvikana ariko uno munsi dusanga umuntu ariko ararimba indirimbo yafobetsemwe amajambo y'icongereza y'igifaransa kandi ugasanga n'amajambo atanabereye ariko twebwe kandi batabikoresha none nk'icongereza Kabarore mon frère cuhagera navuge n'ukuri urashaka gukora ibintu mu rurimi rw'iwanya abantu bumva niyo ni intambamye kandi uno munsi umuziki uhari si wa muziki ushobora kumviriza
umuziki wari urawumviriza ariko usa nkaho umeze ukuntu ni umuziki urimo code ukuntu biti nshaka rero mumfashe tukiri ngaho mishu ntapfa tujanira dufatira ku tuntu turi kuravuga none tuba turafatiye kuri kuko je sinemeza ko wateye imbere cyangwa banasubiye inyuma niyo mpamvu nabazanye nk'abahinga urumva abantu banabamenye nabazanye nk'abantu kabisa bina muri batari kumeze nk'inaribonye umuziki ebana mu kurikiranira hagufi dufate ku bintu byareka avuga mishu umuziki warateye imbere cyane wateye imbere Sharika Rampaye navuge nagira icyo ashikirije Sharika Rampaye yaramenye n'umutwe vuga gira icyo ashikirije urazi gituma n'inyambaro zarahindutse uko abantu bambara muri 90 siko bambara icya kabiri Celine Dion muri 80 combien si mu Burundi gusa ja muri Naija basa abantu bose bemera ugira style za kera zaba Tubaba baba Two Face aba ba P Square nizo baririmba unye nabo byarahindutse deja mu Burundi byo reka guhinduka gute erega uko imyaka igenda iragenda niko nisi igenda irahinduka nibi baririmba ubu sivyo bizoreka baririmba Damgiza Daveta uriko uravyumva rero mishu ivyo bintu byo gutitura imico byahereye hose urabona keri buraya bon America par exemple hana ama groupe menshi yaririmba indirimbo wasanga zifite umudiho y'imidiho ya R&B hagenda haraduka imidiho mishasha haraza generation zaba Beyoncé bari hano uzaravuyeho hagezeho bajya ba Ariana Grande abandi bashasha bakituye urumva style zagenze zirahindagurika aba style zaba 69 ziratandukanye cyane na ziriya utuvuga ngo baratituye imice yaho ariko ico mbona umuziki novuga yuko music ni ikintu kigenda kirahindagurika bivanye naho isigeze bivanye na innovation mu buzima busanzwe twekera twabatizwa mu pate muri retruso sinzi kuzibuka wavyumva bakubita sasambua kera wambaye skin bavuga ngo wambaye akadaje mishora arayambaye none yo cavuga ngo twarakituye imico kera abakobwa ntibambara ipantaro sivyo basigaye bazambara sivyo rero icyo si ikintu umuntu avuga ko twohagararako ahubwo turakwiye no gusaba abantu bajejwe iby'umuziki ngaho mu gihugu cyacu bakabitahura nabo nyene ivyo bakabitahura sivyo liberté musicale igire hariho urabona ico mvuga ngo muri 3 muratitura imico urabona indirimbo z'urukundo zari zihari sivyo zari zihari ariko hari n'indirimbo za tradition n'umuntu turafise ama club menshi akora ama tradition dukeneye tradition turaza aho tuyirabira dukeneye n'umuziki turaza aho tuwusanga rero uwo muziki uratandukanye cyane na tradition ndabeshe diko ko dushaje tradition tuvuze ngo matwe niyo muziki uhari urumva diko uyu muhungu binavuze ndabitahuye kandi ndanavyumva ariko urabona ikintu ashatse gushimikako ashatse kugira copyright y'ivyo abandi bantu bariko barakora copyright isi yose misho yo mu Rwanda yo muri Kenya ya he nitugire innovation ni nkuno musi wowe ubona umuririmbyi arakoze clip video umuntu ati yagenda azanye zijya script nyene ijyanya mbaro nyene hajya sikuvuga ngo ujya yakoze iki ariko nundi muntu arakene innovation yiwe nitwoguma turi muri copie ko tuvuga naka yakoze iki reka nanje nkora iki uno musi turakwiye kugira innovation ni kubera ko uno musi muri Nigeria barafise umudiho wabo nico nagenga biti Naija watanze ko akarero burya Naija uravye na style barafise ikiyabo ujya muziki uno musi hafi Afrika yose iri kirigana n'umuziki wabo n'umuziki wabo ijya afro n'umuziki wabo bagiye barakora kabisa raba nkuno musi raba muri South Africa ama piano ni style yiwabo none gute twebwe tutoba creative je nageze kuraba umutifu umwe witwa SBM hari utubit yagenda arakora ukumva turi muri vya bintu nyine vy'akaranga iki niki naba hari nundi mutipe wo kumutanga ico nagisinikiye ari nimba ya Bface iryoshe irimwo style z'ikirundi nimba yitwa ingoma ziwacu wow nkijya kurumva iyo ni innovation turakeneye kuba abantu bari creative none reka ndakora nk'akaroro no munsi twebwe usubiye inyuma gatonya urazi rap yacu madame DC duze gucyo kuzuko yari rap komeye sana bande bara ariko rap man no musi zirahari ba Bface bariko barakora amarap sio rap igezweho sio rap igeze abandi bageze ku matrap uno musi dosanga abapeti bari muri nouvelle generation bafite 15 bivuze ko Bface kuduga nk'ubu wumvise umuntu avuga ndamwemera te Bface mofe kandi ndakubwije ukuri ndafite na mirimo yaje kugupfuza uno musi wumvise umuntu avuze ko Bface ari umurapera akomeye nta innovation zana mu muziki ni vya bintu bimaze imyaka 100 uno musi uzogenda urabe mu cyarama abikora bien abajene urana abajene benshi abajene benshi ngani ndagiheba bumviriza indirimbo z'inyarwanda umuntu igihugu cizera oya hari ikintu kimwe je nivyo shaka gusigura akantu karakomeye ni umviriza ni bamwe mwanya mutipa ngogeze no mu Rwanda bakubita isarushi tumujye reka renda kwereka ikintu regi reka ndakwereka power play raba nouvelle generation umuntu uri kura ico kintu atakira gute
uri kurumva hari ikintu uzosanga kuraba ugiye kuraba muri interior ugasanga kirakunda ariko ini Bujumbura ntigikunda kandi umuziki udandarizwa kuri social media ruguru ntikomeye nk'ibujumbura none no musi umwana akoresheje TikTok agashamwe indirimbo y'umunyarwanda hari umuririmbyi w'umurundi ubibona bimeze gute none Bface yabifashijwemo n'iki erega Bface reka ruguru baramuzi nivyo vya bintu mu Burundi baraha ikizera abantu batari bagikwiye kugihabwa uti gute reka ndakwereke diko uno musi ugiye kuraba Bface abapeti bakiri batonyi sana izi ndirimbo birirwa baratamba bagira ama challenge Bface niho musanga ariko ugiye kuraba Ishkeve n'umunyarwanda abo bita ba Rogan Joe Bakeni Kesho indirimbo zabo baziririmba zose bazigira barazitamba bagira iki kubera iki nizo baba ivyo bakeneye nivyo yari karavuga ngo bijana abanyamerika ngo bagiriza diko ikatubwira n'abarinzi bahandi reka nakome ngahani wacu nta n'abahandi dikumviriza bariyo je muri make mpagaze ku ruhande rw'umuziki haba mu mpande zose haba muri gospel haba muri ndora umuziki muri rusange rero umuziki diko n'abaririmbyi benshi bazi kuririmba cyane mbere wanashira ariko bataronka amahirwe yo kuba hit sivyo niyo ni senserega niyo muzinga rero mishu niyo bihagarara kivyo ngo yanke Bface umuntu wese afite strategy kandi umuntu akurusha ikintu bugize wemereye ko hari ibintu akurusha sivyo none rero je ikintu mvuga sinza ngo nshire hasi umuririmbyi nomwe hari ikibazo ntanishuye kubera mishu yaguma mpayura amena umutwe niko yabaye urumva mufere acha kwanza niseme banzureke beat twumve Ralibania ni kwacho usemewe peke navuge rero yavuze ngo uravye ngo umuziki wa kera nico kibazo wabajije vraiment umuziki wo uri kuri evolution ngiye swaruwe biriko birazamana kubona umuririmbyi ashobora gutungwa n'umuziki akarinza kubera umuziki aho hambere twe twamubwiza abantu baje kwa Liza batana n'amaguru afite mbiri zatobotse ngaba baririmbye sivyo usanga baririmbye ari abantu bamba kumarigara guverinoma ntiyabatahura ariko n'umunsi nyakubahwa aravuga Bface n'ibintu biryoshe man antuka hari indi ntambwe tugeze ko kurusha iya ahahora ariko namubonye ikidumu ryara ariko aravuga yuko kera aho yita kera hiwe bacinzira mu muziki amafaranga basinya ku makontra bagiye bararonka no musa cyane ayo bashikira kandi iterambere ry'ikintu cyose rimatana n'isoko bari hari twibuke yuko umuziki wundi wagize shit haro shit yabaye nturabona bajya baririmbyi ba kera bajya ba Africa Nova bararonse orchestre amabano baragenda muri Europe amabara za Hollande zande umenga tutoza kure cyane hariya nuko tutoza kure cyane hariya igenda kakubwira generation imaze kuvaho haza baba Fizo ba Lolilo umenga kwera bazanye style nshasha abarundi byaragoye ko bayakira sinzi kubibona waci umenga nabavayo bana kera biyambara ibibona nk'ivyabaneri ego urabibona je boro tuboro mu mutwe wamenga biragoye gutahura kare bacancu bambara amashati sivyo none rero harabaye gashite gato ariko mu nyuma narako bivyukiranije barafata baruriro barafashe za Tanzania za Rwanda eri Rwanda kera nk'igwatuvugana mu Rwanda twararucakiye rero twemeranye kandi Rwanda n'ubu turarufise kidumu nimba yavuze amahera ya kera nimba yarafise agaciro peut-être nimba office 5 sawa rugura parcelle kizani biriza suko bitri suko kidumu agerageje kubisigura uravye na promotion kera y'ibiteramo yaba ari promotion ikomeye urazi ko kidumu hagenda helicopter kidumu ngo yegeze iratanga concert indege niyo ngo yakorora utuafise ivyo vyoba muri ino myaka bararenganye no muhira aho tuba hejuru baratu none bitra catubwira yuko umuziki wateye imbere gutumbira igituma umuziki utateye imbere atani mo yarateye imbere mofere reka ndabwira ikintu kimwe uri kurumva kera uno munsi umurimvyi w'umurundi kugira ko ari giteramo hanze y'igihugu aba ari umupromota w'umurundi agiye gupromota ico giteramo agiye kugikora hanze orke kera warashaka kubona orchestre amabano yahamagawe ivuye ngagiye kugira tuwa muri Europe wewe uretse na kera cyane ruriro yazungurutse ariko ivyo vyategura abapromoteri b'abarundi ico gihe n'abazungu nenda kubaze bwira nga trofe ikomeye imaze kuza ngaha mu muziki ni prix de couverte RF ninde yayizanye Chantu Amisi kugeza none munsi nta yindi titre ikomeye gadufite mu muziki ngaha w'u Burundi kera ugiye kuraba igituma bakajanine bari fama hit bakajanine nivyo ndiko ndakubwira bajya none no musi turaronka umuririmbyi yo presenta kuri scene oya bizoza ni buke mishu bute niyo bikigoreye reka ndakwereka no musi ntambamyizi gihari abarundi nitwiyadapta kwiyadapta ni gute kwiyadapta ni gukora ibintu n'umwanya
kandi ugatahura reka nk'umwanya abandi uno munsi kugira indirimbo yawe izogere kure bigenda gute muri iki gihugu nta promotion ihari. ndashaka kumenya imbere yo kubana ndashaka kumenya kino kintu ukuti adabuta kwa barundi gushingiye ku baririmbyi canke na public ni abafana na public abafani dushaka kuguma muri vya bindi public yacu ntiha amahirwe abandi ba uno munsi waragiye kuraba Double J nande aba ba Estanish ba Bface barateje uruhagarara muri Primus ngoraba abarivyi bakomeye ba Clementine Kevi bandi bakandika ibi ngo uno munsi ngo niho mbonye ngo yuko atapi muziki rikiragira none azoronka akaryo ryari mu gihe atemera abandi babandi babiri nibo bakomeye ivyo bizokwama ariko biti mubona gute ku ruhande rwa public sasa sivyo kumenga mushaka kurutamika ni kuvuga ngo ni nkuko no bivuga gute ni nkuko umuvyeyi yoba yatetse nk'imfungurwa muhira sivyo agashaka kumvisha abana biwe yuko ziryoshe oro hari izindi bo babona bari bakeneye ziryoshe batariko barahabwa kandi bazibona shaka kugera uno munsi uravye public nini y'u Burundi bariko barakonsoma ibintu vyo mu Rwanda habura iki kugira abaririmbyi b'u Burundi babona ati babantu turimbira bakunda ibi reka natwe dukore nk'ibi na cane cane yuko abahinga bemeza yuko u Rwanda ata technique nimwe mu muziki rudusumvye. Mon frère ikintu gikerenda kikubwiye hakenewe aba influencer apana abantu bafite inzara baza kuvugira abantu urana aba influencer no musi dufite ngaha mu muziki w'u Burundi baza bashingiye ku bantu babo ashiruye imbere ariko no musi dukeneye umuntu aja kugira iki kwerekana ibikorwa by'abana b'abarundi akavyerekana byose none we werekanye ivya Kidumu ukerekana ivya Sadbi ukaje ukerekana ivya Bface nibo baririmba muri iki gihugu ariko abo nibo baririmba uno munsi dufise ama social medias genda ukonse Facebook ni iragwa cyane uno munsi mu Burundi nubwo wara poste zanditse uno munsi masaha 20 uza gusanga abo bakidumu muri kuravuga atana barimo hari abana bashasha bariko barakora umuziki bariko barapromotinga abiriko bakerina basohoye indirimbo nabonye nibo bari kuntuze bariko baravuga sivyo shout out to her arakaze kubera iki nk'ubu umwana yitwa Kerina nk'akarorero sivyo ariko ndabona avibra ku rugero runini kandi promo ndiko mbona yandirimbo yitwa gute yitwa Cinema wayiravye none indirimbo imeze neza wayiravye reka genda kwereka indirimbo hanze reka ndakwerekere nico re nagira ngaruka ngire ngaruke uriko urumva niko ndakubwira ntibaho umwanya urungamye rushasha uti gute ndaba nkuno munsi show botegura show ngaha Kerina ntiwo mwumva abakobwa bitwa ba Monia Frere bariko barakora ntiwo nujya mukobwa ndamukunda uriko urumva Monia reka ndakwereka nk'akarorero umuntu arashizemo investissement y'ama miliyoni mu muziki ariko ikintu aganyije ni video ni clip mini clip gusira iri hanze nta kindi kintu yungutse yasohoye amahera none ivyo bintu ari karunguka ari karahomba ico no cishura muri buno buryo ntakenewe gushigikirwa ariko uriya muntu nawe ategura ibiteramo nk'akarorero reka dufatire nk'uko bana babiri muvuze niyabona kuzana Monia na Kerina ata fan base dufate igiteramo ciwe cible akeneye abantu 500 akabona gukoresha babana babiri muri ko muravuga nta nabantu majana tubaza kuhaza diko je sindagushika ari oblige baho umwanya nibyo turiko turibaza ari oblige kuzana babaririmbyi bakera baza kubakiza sorry gato je aho nyene numva babaje ngenda kavuge ni vya bindi vya kera rindira ndakubwire diko je sindamushikiye mishu ariko ngomba ndakavuge ko nta muririmbyi numwe adakara hari promotion ico ndarakikubwire urabona hari abaririmbyi bamaze imyaka 10 utabona wavyumvise sukuvuga ngo ntibaririmba hari abantu ba promoting hano bikanka mbwa ariko biva oya nta muntu wa promoting ngo byangitina y'Imana ntibishoboka nta ndirimbo muzi bamabaye ama promo ntizihiting umviriza nta ndirimbo zibari promo zitari izo nta n'izindi ndirimbo muzi bahaye promo aba bana babiri bimye promo yenkwereke uyu Monia Frere arafite indirimbo zitari nke arafise playlist nimba ntiyenza arashaka kuba afite indirimbo zirenga 5 6 7 afite indirimbo zishika kuri 7 Kerina arashaka kuba afite indirimbo zibiri nizo nzi aba bana n'umunsi ubahaye promotion ukavuga ati je ndi umunyamitayi ngenda bashirimo amahira nkore show kandi umenye yuko ngaha mu Burundi bivana na show uwayiteguye haro mu Swahili aje mu Buyenzi sindanamuzi ariko yarujuje Kicece yitwa Kicece uriko uravyumva none uramura abantu bamuraba ngaha anye ushaka gusana bajya nko mu Buyenzi ariko yarujuje nawe uzi for it nawe nzi je ndamuzi he je ndabarundi biwacu mana nawe misha ariko aravuga ntabonzi umviriza ariko Kerina na Monia uravyumva dufate nk'ubu DJ Pora bafashe gutya ukuntu uzi Pora none we Vania Ice wari umuzi ariko Vania Asa bose azogenda muri Canada ariko kubera ari kumwe na Pole
afise promotion wowe ureka kumumenya nkande bameyiri bose arabasupport nivyo kabisa ahise na Rero, mu biganza kwa Paul ico ndakikubwiye we yamupromotinze n'abantu benshi hari abasani bahora baza Constantine umunsi wa mbere umunsi Constantine aja mu ni bandi bari bamuzi ariko sho yaruje dibe na promotion ariko rero turaba visibility umuziki wabo ufise ngaha mu Burundi ataro n'umunyagihugu wo ngaha umuziki wabo uridandaza urashika ahantu hose ahubwo no kuvuga ku bwanyu muvuga ati promo abana itangwa niba biyumvire abagwiza tumwe kwa barabiyumvira barabinguvu z'abana bashasha bakobwa reka ndakwereka nk'akarorero raba iyi ndirimbo iyi sinema nyene tuyigaruka ko gatoya none nkujya mukobwa ntakeneye amahirwe no kuri ariko wiyumvira ninde wo kuyamuha siriya zirafise nanje ujya nayumvirije numva mukobwa aba investisseur beinvestissa mu muziki barabina kipe yayo ifise amasanamu ya bien aba investisseur ujya mu producer canke mwaramucrashinze nivyo bigoze byiza reka ni no mwiza by the way tuvugisha diko shout out umuntu ariko aramufasha kwanza ijyana nabonye umenga usanga ari crash wakrashinze kwa bacivanga umuntu arashobora bazo nyumvirize diko duhe shout out umuntu ariko aramufasha yitwa Irerita Zoe je ntawenzi ariko narabibonye ngaha musi ariko amushyiramo imitahe Trust media oya narabibonye vraiment kubona abarundi bashira imitahe mu bana nk'abajya bubahwe vraiment ubona ko ijya video izimvye sinzi ko ya video irazimvye nujya mu director tumwe shout out ariko arakora neza dukeneye ibintu nk'abi banamwitaye dukeneye ibintu nk'abi creator urumva rero dukeneye ibintu nk'abijya uno munsi bakore aba bien producteur benshi si bya bindi bikinga umu producteur uyu bijya rero nivyo biha power umuziki reka ndakwereke nk'uno munsi nuko barekere n'abandi bantu afite amaraso apana bashasha babahe ikizere no kuba ikizere okay raba nk'uno munsi amabiti y'uno munsi mu Burundi abantu bakora ama instrumental bakora instrumental zitagezweho ariko hari abapeti bariko barakora ama instrumental ya bien nta mwanya bariko baraba akomeje je gusakana ariko ndemera abo bapeti we uguma uvuga kubera iki bikorwa bariko barakora bidatobora ngo umviriza rega gutobora ni gute ni kubaha umwanya babura abantu babaha umwanya nta n'umuntu yaba hari barriere bashize baravuga ati rega ikintu mu Burundi kirafise umuntu ndakubaza ikintu kimwe uraje no munsi abaririmbyi bidogera akeza nete ni benshi bakubwira ngo akeza nete ngirafise kwica no gukiza mu muziki igupromoting uragera ku niko yakeza itaba promoting ariko na karorero nari ntanze uri kurumva na karorero nari ntanze ibi nyene we yarabivuze agira yisubireko uno munsi umuntu ariko arafashwa na Paul ni gute yoreke kutamenyeka Paul arakaze okay reka tuje kwa kino kintu naco ku ruhande rw'aba okay tuje ku ruhande naho rw'aba promoters muza promoters harazamwo ama radio stations harazamwo aba journalists dufise hano kuri tele harazamwo aba influencers urumva ku ruhande rwabo mubona akazi kabo bariko baragakora gute kuko no munsi bariyongereye dufise abitwa ba Demana aba basimbizi bari mu kibuga bariko barakora urumva byumvikana ko ba Edisonda yahoze na journaliste byarakaze urumva bariko barakora hasi hejuru bivuze ngo no munsi dufise inguvu nyinshi no ku ruhande rw'abantu bariko ravuga bamenyekanisha abantu ese mubona bo ku ruhande rwabo ibikorwa bariko barakora bitanga iki kuri kwa kumenyekanisha abaririmbyi jewe mvuze nkiwanje jewe ntazi nk'akaroro kandi passion sinshaka kuvugira abantu bose ngo genda mu buntu ariko jewe ku bwanje Demana na Simbizi Jesse ndabemera kandi urashaka kumbaza igituma ntabemera ndanakigusigurira bafitanye bifu na Mishu reka ndabikubwira cyangwa umutipe Mishu rero bafitanye bifu n'abantu bose ariko arampaye reka ndabikubwira karamena umutwe uno munsi ugiye kuraba Simbizi ivyo avuga ngo ari karashira imbere ni ibintu bitumvikana uramushikiye se domeje ndakubwira igituma Simbizi arafise ibintu ashaka gupromotinga urumva arasha no gufata ibintu yadukanye muhira haro nk'umuririmbyi nyimba ari umudanseri nyimba ari wahehe yaraje aramupromotinga aramushyira hejuru Mishu yashaka abapromotinga abandi mugabo ni unyumvire Mishu inyuma y'iminsi byahere ni pare ko Simbizi na Mishu bahuriye ku idemu bararifa kuko umviriza je nivyo nshaka kugana byahereye bafite ivyo bapfa wowe ibintu bisa uzogende kuraba Simbizi ibintu byose ni critique kandi nzokugarukana hari nta kintu na kimwe da critique uno musigiye kuraba Demana uramaze kubona ingene yitwara imbere ya kamera Demana n'umuntu avuga ngo n'umwempoli
kizima kurikirano nta porafisi ariko aravuga None ashaka arakurikirana ari- gukankama uburyo ashaka bwo kugira kwinfluencer iki. uburyo bwo kwinfluencer buca mu nzira nyinshi ariko hari kurara n'abafuransa ubiriza batukana amafe. dilendi ale mani Mon misire frère. yiwe Mon frère, Nikakura. nibyo nariko ndavuga. none mishu ushaka abantu Ushaka bose baba patiri muri kwiyadapta, emission urana ushaka kwiyadapta ushaka kwiyadapta uraraba uko abandi ahantu bakora ukarahura ubumenyi mbega abandi babikora gute babigenza gute Okay. babikora muri irya nzira kandi umu influencer hari ijambo bita umu influencer urashobora kuba we influencer mu buryo butandukanye hari abavlogera abantu bagira amavlog hari abantu bagira ibiki n'umuntu akora ikintu kugira abantu bamukurikire kijya kintu bakirabe ariko umaze kuvanga ubuzi biba bitandukanye umuririmbyi umu influencer ibiki tuzogutora hehe uri hehe ku bisanzwe reka uno munsi abapromoteur d'evenement ngaha dufise uno munsi bakomeye ni za Brarudi ni za Crystal Event ni za ariko uno munsi ugerageje kuraba uyo simbizi uvuga arazikritika mon frère azikritika gute none ukritike company ikomeye nka Brarudi ishaka gufasha abaririmbyi b'abarundi kiratanga akazi uri kurumva ishaka gufasha abaririmbyi ugacipo ngo bijya bintu bagize n'amanyanga n'abakomisiyonere n'ibiki n'ibiki simbizi no kuba wewe uvuga yuko akiti ibintu atanu ubwenge burimo birimo none ariko bijya bintu nyimba vyoba vyarabaye ariko ni bibi nyimba vyarabaye ariko nanje ngerageje kukiraba Primusic zaheruka n'izubu biratandukanye hari akantu ko kugirane bahaye batabahaye icubahiro abaririmbyi kuko ko bafatwa mu myaka iheze suko no musi babafata ariko ntibica bisigura kuca urenze urugero uramenya n'abantu muvugana bari bo bajya n'abantu bakomeye mu gihugu ahubwo wowe urashaka kuvuga tuje hamwe twiginge ibi bintu vyokosoka uno musi baduha umwanya aba influencer tuvuge twebwe twifuza gukorana n'amakampani uko mu bintu uri kurumva mu bintu ubereka none muno musi ya Natasha urumva diko reka ndagwa akaroro gatonya diko ndagwa akaroro gatonya uri kurumva ndagwa akaroro gatonya sana uno musi muravuga ngo leta ngo yinvestise mu baririmbyi mbega uno munsi leta ikoresha budget y'igihugu ijanya amahera ya nayo yinvestise mu baririmbyi canke nayo ibwira ama company yinvestise mu baririmbyi leta canke ayo ma company azokwinvestisa mu bintu biboneka me mu gihe bitaboneka bijuba bigoye none nk'ubu barinvestisije 100 million mu muririmbyi barafise uburyo bwo kumubaza none ayo mahera tuzoyagarura gute aho rero uraza ahantu hageze ugeze ku ikosa ry'abaririmbyi ubwabo uri kurerekana uburyo ahubwo nimba niho nakumva uza gusanga amakosa yose wayakubise ku baririmbyi nivyo rero nivyo ntibazobesere leta ntibazogira ibiki ikosa ni ry'abaririmbyi si ry'abapromota oya n'abapromota turi kumwe nikijya nyene niho kigarukira none nk'uno musi umupromota aza promotinga Sadbi wenyene Fizo wenyene demana uzogende kumuraba post za Sadbi mon frère nubwo yo bari karanywa icayi muri saro araza agapibira asigaye ashyirako n'abandi imishu byari yarubahutse kuvuga nk'indirimbo yande ngo iyirara birabishe ngo nurukato bya bintu byo gucana intege uri umupromota ubu uri kushaka gushika kuki uraza amahera yayishoyemo twe dukeneye abantu batera intege apana guca intege abantu none nk'uno musi abarimvye bari kurakora ni benshi ariko nta bantu babafashe mu mugongo bahari kandi gufata mu mugongo icambere biva kuba influencer none ndakwaje nk'uno musi uno musi rap mu Burundi nta gihari rap na Hermane tufisa baraka tuguma muri kandi babikora none ni kubera itagera kure kandi abantu tibarenge diko pardon utazanteranya n'abaririmbyi twishuye kuri ya kibazo abapromota mu Burundi nta rap yari mu Burundi amahiganwa y'irwa rabaye none ko batagera kure explosive waramuzi wewe ndagwa umuririmbyi yitwa explosive uramuzi kubera iki ntamuzi igituma utamuzira kubwira kubera nta bapromota nahiti ntarakora mani ntarakora ikintu gituma ariko mumenye diko wowe muri ko muja mu bintu birebire kandi mwe nagatumve bitre abapromota bariko barakora kandi neza bariko baragerageza uko vyari imbere siko bikiri ariko baracafise intambwe nini yo gukora bakore vraiment surtout Jesse noja kuvuga ngo umupromoter uyu ndabavugira hamwe muri rusangi kuko umuziki naho nta muntu azi umuziki uzotobora uzodushikana ku rwego rwo hejuru urashobora gusanga ari umuziki w'umu underground n'umunsi atarasora n'indirimbo ni rero dusupporting abaririmbyi bose kandi
tutavanguye bro. Okay. Ntibavangure ngo naka umuziki uryoshe wose vraiment uhe promotion wawurimbye nawe bamuhamagare tikosora consulte abanditsi bakwandikire mu Burundi bafite ingorane nimwe bama wumva umenga barashoboye abaririmba ndagishigikiye imitwe nayo irahera ahanye n'ubuhanza buraza ngaha ahanye amahindi zirahera inspiration iragenda nawe bakurondera nafise uratanga n'ama melody man sindabizi ivyo man ndabizi jewe urumva navyo navuze mwene wacu ico gusa gihe ndagishikiye tube professionnel donc mu kazi dukora tugahiteka wumve yuko kugira ikintu kizomene neza twoterateranya kikebe ikintu ciza gisohotse cotanga ubufu kuri benshi bino bintu bitubeshe bazosangira no pourcentage mu gihugu ibeshejweho n'umuziki umuziki sujya usohora gusa umudirector aba yariye umupromoter ujyeko umwanditsi awujyeko wagize makeup wambitse abantu bose bisigaye binaryoshe ndabona abaririmbyi basigaye basohoye indirimbo basigaye bashirako amantuze ibana nakunze ntuze bayita ku cinema cinema iri kunze yose ibana n'uwarateruye itara vraiment ujya mu director yuwawe bijya rero naho ziraryoshe bijya rero ivyo vyerekana iterambere mu professional i professional sana bijya rero ivyo vyerekana iterambere mu muziki urana nk'abajya babahaye icizere n'abantu bogera kurya mukobwa kereno gerageje kuraba ijya video aho ndagushikiye mi mugare rero bijya bashobora kubigira ugasanga ni na fentage man ugasanga nk'abajya abantu nta nakantu babahaye oya reka aho bizoca bibasha ariko rero byose video peut-être nabo bavyemeye niko kwakwiye mugumena namonye mo Sedo wari uri muri video Zedu namubonye barimwe abantu ijya ndimo yakozwe ku bantu benshi urumva ijya ndimo na urimo Sedo na urimo bisomye nawe Sedo na urimo siwe je nawe nyumugare muri video n'umubogare basi muzo murambona mu biri imbere ni bien Sedo hari jambo yashaka abazo barambona Sedo ngo bakuri Sedo yambwiye ngo araba diaspora ngo bakunda gushigikira muziki nuko bana barateye imbere araba diaspora benshi babifise mu kuboko iki kintu cage kumva ko no mu minsi sinzi muri ngi hase kuhanyerera siniko baravuga ko ibintu byinshi niki diaspora nayo mubona hari uruhara yogira mu iterambere ry'umuziki yanagikora Sedo natubwiye barimba gusa no ku bantu basanzwe gufashiki benshi babikora neza hariho bitwa ba TV Morgan Rujugiro Denver ari Etats-Unis Sedo Nyanga Canada Florida Etats-Unis ato ba Yves ba Popo muri Belgique bato ba Fefre muri Allemagne Sedo yarabanyoye Rashid Kid Boy muri Sweden ni benshi cyane barabikora neza kandi barafasha Shora bakundira jeshi kituma ndabashira imbere sino mu muziki gusa no kubuzima musanzwe bwani bantu umuntu afite ingorane misosi mugabo cyane muri entertainment numundi abahimiriza kuza barafasha nk'abakobwa baraza bamoni abakedi n'abarabizi mushe mu bitawe uyu mwana bafasha kurako nabonye nisawa bamwiyumvire barafitana kabisa bakubita link none baraye ibikorwa byabo ariko nabandi niyo mpamvu abataginze aberetse impano shasha hari undi rero afasha abangaha wowe arakaze cyane ndibaza abangambwa arusha aba diaspora benshi ari utwa Sina n'umuntu umugira neza cyane afite umutima mwiza cyane gose yanyuma ni muhezagira hari kwe abe narinzi ariko ngo arakaze Sina kora umuti arakimupira impano afashije impano shasha yarafashije abarinzi benshi za swag team nyimbu zije baduze kuri we uzoryumva iryo zina riragaruka abantu nk'abo nk'abayirerita zoyi nibagwire bahimiriza kubagwira bakora umuti ibintu biryohe shout out to them basupporting umuziki no munsi kubera diaspora warateye imbere sana harageze igihe nko muri za 2015 umuziki wacu warasubiye down sana ugerageje kura nk'aba Saidonya aba Wiz Designer umuziki mutibagira na gospel ndayikunda yo ngaha mu Burundi kiratera imbere nayo irashaka nka Victoria's team iratera imbere ahubwo yateye imbere ariko ubu barabikora ba MP ubu barakora ibikorwa nyine uvuga ibikorwa ziko gospel y'u Burundi mana ariyo yabyaye y'Igwanda igwana basanuka cyane twarabenspiye bajya sana no mu muziki usanzwe twarabenspiye abanyarwanda bamye bifukariza kuri twe urana nuno munsi Rwanda inguvu zabo bazipimira ku Burundi niyo bashatse twarushije abarundi no mu mabende yabo ugiye kuraba abavuzayo n'abarundi rega abarundi barafite nkambonye bitatu bya bine byose abamuvugiriza n'abarundi rega abarundi turafite tara mu muziki abasoliste ababaziste ababateri benshi n'abarundi muri bashoboye man gusa haburi ije esprit d'équipe niyibura esprit d'équipe umusi zoba umuziki uzotera imbere nihaze umuproducteur akavuga je ndashaka gukora instrumental ntarondera undi muntu ariko numvise kuri Miss J agira mastering uri kuri Mishu ashiki umusani wahe
jewe ngwanira iteka ry'umuziki baha icyizere abaririmbyi bose raba nk'uno musi abaririmbyi bariko barakora neza ni benshi cyane ariko misho umbabarire umubwira umuririmbyi umwe mu Burundi basi mu bakobwa basaba wemera kudesha po kuri uno muntu Sadbi je ndamukunda sana kandi ndaramu aho ni mu bahungu mu bakobwa naho uri kurumva Sadbi gituma je ngira ndanagusigurira impamvu Sadbi ni kubera atahawe amahirwe menshi nk'ayabandi baririmbyi yari gushikana kuri umutwe w'Uburundi kandi yaranabikoze Sadbi ariko amahirwe atahawe ubuvugana ya umviriza amahirwe twiyahawe daba nk'uno musi Sadbi uno musi Sadbi ugiye kuraba iyo yari kuronka ama opportunity nkayo bafije bantu ba Kidumu kugenda hanze y'igihugu n'umuntu yari kuzana innovation urazi kurabo yakoze Sadbi bafite bakoze umuziki ugoye man oya urazi bigoye gusumba nuko vyiyumvira reka ndakubwira igituma ikintu ca mbere kiduze umuririmbyi ni collabo na connection Sadbi bararondera connection n'uyu muhungu navuga ararondera connection Sadbi ararondera connection barakaze none raba nk'aba bantu bashasha aba ba Monia Fair bararondera connection uno munsi yamwana ariko akorera clip Dubai man mwana muri new generation yakanze abantu kabisa reka ndakwereka abantu batigeze biyumva raba nk'uno munsi igituma twe muziki wacu nawo uteye amakenga uno munsi umwana wo mu Burundi yumvise indirimbo iri mu rogo ya Ele yumva ari ikintu gikomeye sana burya ico kintu kirasha no kwipromotinga cyonyine kubera irya rogo ege ni signature kazi ukumva ngo ba Santana Sauce bande kubera ko no musa producteur bo mu Burundi tutubumvise tutokumva ku kantu ko barahari imani bariho ariko rero reka rero ubu bariko barakora neza reka rero ubu rero tubahe iki power tubahe icyizere abantu babaronze raba nk'umuntu yakoze iyi video ya Kerina ijya video yibona gutete kuvugisha ukuri sindi umuhinga cyane mu buryo kwaneza ama script n'ibindi ariko video muri rusange ni nziza kabisa isa neza video isa neza none nkujya mu script keza uvuga ngo inkuru irakomeye nibabaye icyizere basaza ndabashimira kandi abashimire yego natwe turagushimira ndabahamagara na Simbizi namuzanye numvise mwana muvuze cyane jewe sinamuvuze jewe ndakeneje nawe nimba ari karanye bishu afta ni beef nabikubwiye diko sino kwemeza ngo ni beef kumbure nta gwanko mugabo nta muntu usene yagize gusa ndakeneje banawe uko mubona we ebana bavuga umutwe inama nagenda arondera abantu bamuhanura ivyo avuga azokwanze akoresha analyse z'abantu benshi baje hamwe abantu duhanahana ivyiyumviro hama tuvuge dufashe conclusion ni ureko umutwe utazotera imbere okay ebana Betty it was a pleasure to be with you man yes man wakoze cyane kuza nawe uratse man yo baba ariko umutipe arashoboye kuresha aratekereza uyu cyane mutipe sana ebana si wa muntu avuga gose feza attention ku bantu ariko no muntu agira analyse sana akurikirana na industry sana gose no mubona ukukwe kabisa se dorumgisha kubana nawe man nizere ko nejo tuguhamagaye uzoza wiruka ndahari kabisa umwanya wose wari nawe wagize bien modeni wari gonzi ikintu cyambere je no uvuga no kugushimira wowe urampaye no opportunity yo kuza imbere ya kamera ya Fresh TV kandi mvuge Diko no promoteur akomeye sana abantu baje ngaho bagende bamukurikirane kuri Fresh TV no muntu ari tahante nanze arangoreye umute kabisa na Fresh TV ni TV ikomeye sana ni kubera nayo iri muri za zindi zitarahabwa amahirwe yo gukurikirana n'abantu benshi abantu ni bayikurikirana bayishire mu kibuga kandi bazogende bayisange kuri tele barabe ingene ari TV yitegura kabisa kandi ni TV itegura ndabashimiye cyane nanjye ebana asante sana tubashimira namwe bakunze ba Fresh TV 257 make your comment guys tubone ibyumviro byanyu biba ari ingirakamaro we love you hasta la vista This is Fresh TV. We shine to progress.